38 n'iz'Abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Suwede batanze kw'ishure rya Gasenyi ya mbere riri muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kuri uwo wa gatandatu igenekerezo rya 2 Nyakanga uwo mwaka wa 2023. Uwaserukiye abo Barundi akaba ari nawe abarongoye Augustin Ruzima yamenyesheje ko izo ntebe zegeranijwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro akamo batewe n'umukuru w'igihugu ko guterera mu iterambere ry'igihugu c'amavukiro yabo. Twebwe muri Suwede bake muri diaspora baravuze tuti ko dukunda igihugu cyacu cyatwibarutse, igihugu twasize twatayemo uruzogi, bamwe bavuga ngo twarabitse uruzogi, twokora iki ko kidukunda no tugikunda. Bamwe muri twe rero twemerana ko twotanga uduhera duke umuntu yovuga hari nk'icupa rimwe rya boke umwe aragigomwa turayazana. Uyu munsi rero si umunsi w'amajambo, si umunsi wo kuvuga ibyo tuvuga, ni umunsi wo kugira ngo tubashikirize ibyo Abarundi baba muri Suwede bake batanze, kandi tubonereho n'umwanya wo kubarira Abarundi baba hanze nyabuna imuhira baradukeneye. Amahera dufise twita makeyi iyo tuyashikanye ngaha aba menshi. Icyo nabarari tugira umutima ukunda, tugira umutima utanga, duke dufise iyo dushitse ngaha tuba twishi. Hama rero mu buryo bwagutse musanteri bubahwa directeur abayobozi b'iki kigo, bubahwa abayobozi bavuno mutumba, intebe kugomba tuzibashikirize ku mugaragaro. Ntumugaye uduce dufise tuvuye ku mutima, kandi ku mutima ubakunda, kandi iyi ni intanguro ntabwo ari iherezo, uko Imana izodushoboza tuzobandanya tubibuka ko twafise ku mutima. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeo Butoyi ari nawe yakiriye izo ntebe yarakengurukiye abo Barundi ku mutima w'urukundo wo gufasha bene wabo. Ko iri shure twagendeye uno munsi Ecofo Gasenyi ya mbere Gasenyi ya kabiri duherutse kuhubaka amashure ibirasi 9 ariko mu ndinganizo nta atantebe twari twarategekanije kubera uburyo bwari buhari. Rero naciye ndabamenyesha ko iri shure rihanzwe n'ubwinshi bw'abanyeshure, aho ya mashuri abiri yonyene hari arenza igitigiri cy'abanyeshuri 4,000. Rero byatewe n'abenegihugu benshi bahimukiye mu myaka mikeya baza bimukanye n'abana babo, bituma rero aya mashuri arengerwa, aho twaciye tubasaba ko iyo ntererano boyitumbereza kuturonsa izo ntebe. Rero turi kumwe n'abayobozi b'aya mashuri barongoye intwaro, ni kuri ingabirano mwatuzaniye tuyakiranye ubwezi. Nimwashika hariya murabwira Abarundi bari hariya ni kuri ko dukengurutse imfashanyo, kandi mushishikare kudodora nejo bundi mukaronka handi mukura. Turacyakeneye izindi ntebe tuzozakira, murababwira ko twashimiye cyane. Imana mushobora byose izobayobore, izobashikane mu ico gihugu amahoro, kuva ko Abarundi bakengurutse, kandi nimwashobora gushikira n'abandi bafite ubukene bw'intebe cyangwa amakaye, muzoba mukoze cyane. Murakoze, Imana ibaheza. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.